umukuru w'abatwa ari ubatwaza impamba ni wikorera umutwaro w'abarongoye mugabo abarundi bashaka kubicurika aho hambere hahise bavuga gusa ngo umukuru w'abatwa nubatwara ni umukuru w'abatwa nubatwaza impamba nuwemera kwikorera umutwaro wabo arongoye. Intwaro ibereye kandi ni intwaro ishingiye ku mategeko kugira ngo dushware imitumba dusezeranye ko tutagiye guhanganira mu bene gihugu. None namwe mugiye guhiganwa ntimwibaze ngo mugiye kubwira bene gihugu ngo ndabakunda, babwira imbona kazoza mufitiye igihugu cyacu, babwira imigambi ibateza imbere. Mumenye neza ko uba Barundi bazi imbona kazoza y'u Burundi, ivyo mukora byose mwame muzirikana iyo ngingo. Usuzumye neza inyifato yabo biza amashuri menshi, ugiye kwiga wamengo agiye konka ururimi rwo kurya ivy'abene gihugu atacamira. Urose urupapuro rw'umutsindo wamenga ni murekarengane aje kurya igihugu, akibagira ko ivy'igihugu ari ivy'abarundi bose. N'ubu turiko turavuga hariho abagifise ako gatima inyuma y'imyaka 63 Uburundi bwikukiye. Mubize benshi vyarabananiye gutegera ko umugabo ari urya ikiremve acira sheko. Nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhere ku ndongozi ziserukira inzego z'igihugu, inama nshingamateka, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu hamwe n'urwego rw'ubutungane. Kandi twongere turamutse na mwebwe mwaje muserukira inzego zo kwivuna basi n'umutekano. Namwe banyakubahwa murongoye imigambwe muri n'abanywanyi bindi migambwe nandi mashirahamwe y'abene gihugu, umwe wese mwiteka Imana yamuhaye. Nyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Batumire bahire inshuti z'u Burundi, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Nguguriwe neza ntiyongeza. Umuntu atagize ikigumbagumba cy'umunezero yoba ari umuntu atampuwe afitiye igihugu cyacu. Uwagiye yarihuse, uwaravye nawe arabona. Harageze ko abarundi twugurura urundi rupapuro. Harageze ko abarundi tubona imbere iyo tuja. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Uyu munsi ni ikimenyetso kidasanzwe ku ntambwe tugeze ko ya demokrasi, kuko turamutse dutanguza icese twese turi hamwe ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine, ivy'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu matora ategekanijwe muri Ruheshi uno mwaka nyene 2025. Twibukanye hari kwigenekerezo rya 12 Ndamukiza umwaka uheze wa 2024 muri kibanza nyene, igihe twatanguza ibikorwa vy'inyigisho z'ingendo ibereye kiranga abarundi mu bihe vy'amatora. Ikigaragaza ntimwabaye bandarisizaho,
ibyo mwayaze muri izo nyigisho ntivyabaye imfagusa, ntimwayaze amasigara cicaro, mwarabizirikanye murabigendera. Kanatsinda sivyo imbeshere, iyo hatagize akabaciramwo ngo kabibagize, abarundi bamye kuva kera na rindi bagengwa n'inyifato y'urupfasoni mu bihe ivyo arivyo vyose. Aho hambere abarundi bari bazi ko igihugu gitegerezwa kugira uburongozi, kandi abatware ntibarinda kunyinyana kugira ngo baje imbere abandi. Bari bazi ko igihugu ari nk'urugo rutegerezwa kugira ururamutswa agatunganiriza abarubamwo bose. Abarundi bari bazi ko intwaro itegerezwa kubaho, kandi intwaro ibereye, no kuvuga intwaro iharanira ineza y'abenegihugu bose. Mbere mu Kirundi ciza bavuga ko umukuru w'abatwa ari ubatwaza impamba, ni wikorera umutwaro w'abarongoye. Mugabo Abarundi bashaka kubicurika aho hambere hahise bavuga gusa ngo umukuru w'abatwa nubatwara. Ni umukuru w'abatwa nubatwaza impamba, nuwemera kwikorera umutwaro wabo arongoye. Intwaro ibereye kandi ni intwaro ishingiye ku mategeko. Mu Burundi n'ahata amabwirizwa yanditse Uburundi bwari bufise, intwaro yagendera ku mico n'imigenzo y'Abarundi. Umwami yari se Barundi. Iyo bavuze umuvyeyi mu rugo muca mumenya ico ajejwe. Umwami yarazi ico ajejwe, niwe yakingira umuryango inabi yose, agatunganiriza bene muryango ari bo Barundi. Ndetse umuvyeyi mu gihugu niwe yerekana barongoye inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nico gituma bavuga ko atampumyi irongora iyindi, hategerezwa kuba imboneza mu gihugu. Umwami kandi yagirwa n'abagabo. Muri ico kiringo tubitegere neza, ijambo umugabo ntivyasigura gusa umugabo afise umugore. Umugabo yabaruzi guhangana n'ibibazo, akaba ari naco gituma bavuga bati umugabo ntatwagwa n'uruzi, abatwawe n'urubanza. Iyo babonye ugiye mu bikomeye bavuga bati urahabera umugabo. N'umukenyezi yatabaye mu bikomeye yarivuga ati iyo ntabera umugabo kari kabaye. Umwami rero yagirwa n'abagabo, abahanuzi batari n'iryo, abagabo bahanura umwami ingingo yofata mu gihe kibereye. Abarundi bari bazi kandi ko umwami atohatambikiza hose icarimwe kugira ngo atunganirize abenegihugu. Nico gituma yagena abaganwa n'abatware ivyariho vyiwe kugira ngo yegereze uburongozi abenegihugu. Mbere ubutegetsi bwaramanuka gushika no mu ngo nkeyi zikagira umutware, kuko nta ngabo zitagira umutware ziba ari mpehesa. Mwarumvise aho umuntu avuga ngo bwije ngeze kwa naka. Nimwatohoza muzosanga uwo muntu atitirirwa ku rugo iwe, ahubwo yitirirwa akarere. Kenshi niwe yari umutware w'ako karere, niwe bose babona. Umuntu w'inkerebutsi babona ko ari umuhizi yifashe no mu rugo rwiwe, niwe bagena ngo aserukira abandi, kuko niwe bafatira akakarorero. Iyo ntwaro mvuze rero yagiye gutituka igihe yavangana n'imigenzo y'abakavantara, aho baje bafise hangiro ryo kugaba ku gikenye igihugu c'Abarundi. Abo nibo baje basambura intwaro y'u Burundi ifatiye ku mico n'imigenzo byacu. Ubutungane buba burapfuye,
urubanza mbere rutangura gukukira uwiganje nawe akaba ari ufise ubutegetsi bw'igihugu mu minwe yiwe, niho havuye gutangura kugwanira ubutegetsi bw'igihugu. Uburundi bwikukiye abarundi cyane cyane abigishijwe nabo bakava amahanga baramaze gutakaranga batorana ukunyinanira ivyicaro vyo ku butegetsi. Abarabavukanyi bacika bakera. N'ubu muze murabe uwushitse ku ntebe y'ubutegetsi aca yikumira ntasubire kwiyegereza bene gihugu kuko umenga hari ico yiyotsa abariye. Umuntu asubije agatima mpembero akaraba ivyabaye mu Burundi kuva twikukira yo kwibaza ibibazo bitari bike. Mbega injyane twabonye mu Burundi zava kuki? Koko abahutu n'abatutsi baragwanye? Niba baragwanye, inteko z'abahutu canke z'abatutsi zari zitunganije gute? Jewe naratohoje bikwiye, narabuze umwami w'abahutu cyangwa umwami w'abatutsi nk'uko nabibonye mu bindi bihugu bigizwe n'ubwoko. Naragiye no gutohoza ku ntara bavuga ko abazungu bonkoye ku Burundi, sanga baba muri iyo ntara ari ubwoko bw'abahangaza, bavuga igihangaza. Naciye nibaza nti ko mbuza abarundi babayo, igihugu cy'u Burundi cyari kigizwe n'ubwoko bw'abahangaza n'abarundi. Mbere muri ayo matohoza narashitse no mu gihugu ca Kongo, sanga hariho ubwoko bw'abarundi bafise ururimi rutari gikongo, bafise intara yabo n'ubwami bwabo. Narabajije umwami wabo ko muri bo hoba harimo abahutu n'abatutsi, arandahira ati jewe ndi umwami w'abarundi, nta muhutu n'umututsi arimwo. No mu Bubiligi naragiyeyo, sanga hari ubwoko bubiri, abawaro n'abafurama. Naho Ububiligi ari igihugu gito nk'Uburundi, ubwo bwoko bumwe bwose bufise intara yabwo, ubutegetsi bwabwo n'ururimi rwabo. Uvuye i Buruseli ukagenda mu Baframa usanga bavuga ururimi rutari igifaransa, no kuvuga ubwoko buraboneka. Mu Burundi rero harageze ko dusoma kahise kacu neza, hanyuma tuve mu vyiyumviro byazanywe n'abakavantara kugira ngo baducemwe imigwi. Twebwe twabonye ko imigwi bitiriye ubwoko itagira intara, itagira ururimi n'umutware. None ko ingabo zitagira umutware bazita impehesa, izo mpehesa zarashoboye gutunganya urugamba gute zitagira aho zije ziva nakizigenza azigomora? Tureke kubideha. Abakavantara bigishije abarundi gutwaza igikenye, uwushikiriye intebe y'ubutegetsi agaca acinyiza abandi, ntiyasubira kurongora igihugu ku neza y'abene gihugu bose. Nico gituma banyinyana kugira ngo uhashitse aca buwica agakiza nk'uko umukoroni yabigenza. Abanyinanira ubutegetsi hagize ubushikako yacarondera gucuvya ababona ko bakanura, bohava bamurabira mu isahani igihe yigaruriye itunga rusange. Kwigarurira itunga rusange navyo bikaba biciye kubiri n'intwari ibereye, intwari iharanira neza y'abene gihugu. Gusubira gutunganya intwaro y'igihugu ibereye abene gihugu Burundi yabaye indya igamira abarundi cyane cyane abize amashuri menshi. Ibi ndabivuze kuko usuzumye neza inyifato y'abo bize amashuri menshi, ugiye kwiga wamengo agiye konka ururimi rwo kurya ivy'abene gihugu atacamira. Urose urupapuro rw'umutsindo wamenga ni murekarengane aje kurya igihugu, akibagira ko ivy'igihugu ari ivy'abarundi bose. N'ubu turiko turavuga hari abagifise ako gatima inyuma y'imyaka 63 Uburundi bwikukiye. Mubize benshi vyarabananiye gutegera ko
umugabo ari urya ikiremve acira sheko. Iyo umuntu ari ivy'igihugu agahembwa impembo ata kintu kiboneka yakoze, bitera inzigo bene vyo cane cane ababona ko ico kibanza arimwo nabo kitobaroka. Abatize bobo baca bituna bugatondera. Ni ngaho havuye indyane, abize bashitse mu bibanza bagatoteza abize basigaye inyuma. Nico gituma mwumva mu gihe ca Frodebu yagendera ku civugo ngo nta mwana n'ikinono dusabikanye. Biraboneka yuko rero ico gihe hari abarundi bari batuntuye. Mbere n'igihe umugambwe Frodebu watsinda mu 1993, incungu ya demokrasi yavuze ati ashi ngo nimwiruhutse. Biboneka yuko rero Uburundi bwari bwaraseserewe. Abasigaye inyuma rero babona ko batazoshikirwa, nabo bavuga ngo duhe natwe turye. Kukaba nkako iyo baye umukire kubera kurya ivy'igihugu ata kintu kiboneka wakoreye abene gihugu, ababibona rirabamunga. Nico gituma ku indongozi ari ukugaba ukerekana ico wakoze. Barundi mwese bavukanyi, izi nkomoko z'indyane mu ncabwenge ntizashikiye abarundi gusa, akari mu mpene kari no mu ntama n'ahandi vyarabaye. Ariko aho kuryana abandi baguma bicarana bagatora umuti w'imvo z'indyane. Umuti batoye niwo muti natwe twatanguye kunywa. Ubwa mbere uratururira, ariko ubu turatanguye kumenyera. Ni intwaro ya demokrasi. Demokrasi nkuko tuyumva tukayitegera n'umuti mwiza wo gukiza ingwara ituma abanyepolitike bamana ntaryo bariko barajyana. Demokrasi ituma bene gihugu bitorera indongozi babona zibushitse zaranira neza ya bose. Kubijanye n'indongozi zibikwiye, ijambo ry'Imana ritubwira ko abakwiye gutorwa boba dufatiye ku mpanuro Yetiro yashikirije Musa mu gitabo c'ihunguka. Niwe yavuze ati uzoheza urabe mu gihugu cose. Ndasubiramo ngo uzoheza urabe mu gihugu cose, si mu ntara imwe. Ngo uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, bakunda ukuri, batarya igiturire, ubagene bababere abakuru. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naho nyene hari hakenewe abantu bo kwitaho abapfakazi. Niho babwira abantu bati bene wacu nimwitorere muri mwebwe abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge, tuzobagenere ico gikorwa cyo kwitaho abapfakazi. Muvyumve neza ngo nimwitorere muri mwebwe nyene abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Erega natwe nico nyene twajeko, abarundi bitorere muri bo nyene abagabo bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Abo nibo babereye gukora igikorwa cyo gutunganiriza abene gihugu. Ibi byose rero birerekana ko umukuru w'igihugu nka Musa yategereza kugena indongozi zorongora abandi, kandi n'abene gihugu nyene barafise uburenganzira bwo kwitorera muri bo aboshingwa ibikorwa byo kubaramira. Ariko igitegerezwa ni ingene indongozi yoba imeze. N'umugabo canke umukenyezi w'intwari akunda ukuri, avugwa neza kandi atagigiturire, ategerezwa kuba yubaha Imana kugira ngo aharanire agateka kazi na muntu. Uwipfuza amajwi ku bene gihugu ngibi ibikwiye kumuranga. Demokrasi rero iha uburenganzira abene gihugu yo kwitorera. Demokrasi iha ubutegetsi abene gihugu.
ubwo butegetsi babukoresha mu gucungera kw'inzego zikora neza no mu gushinga amabwirizwa bavyikoreye bonyene canke baciye kuba baserukira bitoreye. Abaserukira bene gihugu nibo bashinga amateka. Abo bashinga amateka ni intumwa za bene gihugu. Nico gituma bategereza kuba ari abantu baba mu bene gihugu kandi bashobora kubumviriza kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Abashinga amateka bategezwa kumva ko ari intumwa kandi izo ntumwa zibana n'abene gihugu kugira ntibatirigane kwishaka rya bene gihugu. Kubera ata muntu yamara imweranda barashobora kugutora uyu munsi ejo ukabahinduka canke bagasanga barakwihenze ko kubera atawuza kari mu mutima w'umuntu. Niyo mvo ituma uko imyaka itashe abatowe bagaruka kwitoza kugira ngo basuzume ko bakira bizigirwa imbere y'abene gihugu. Utacizigiwe nawe baraheza bakamusubiriza. No muri bajya ba defiye nabonye abisubirije mugahari nabo ntabonye, byerekana yuko ari yindi ntambwe nshasha. Abizigirwa barasubiye kuba bizigirwa ariko hari nabo ntabonye. Demokarasi kandi ishinga igihugu kigengwa n'amategeko kugira ngo umwene gihugu wese akingirwe yongera atunganirizwe atakwihinguza. Mu gihugu kigengwa n'amategeko agateka k'umwene gihugu ategerezwa gukingirwa ahari hose. N'uri mu mahanga ategerezwa gukingirwa. Icyaha naco kiramutse gikorewe umwene gihugu uwagikoze ategerezwa gukurikiranwa agahanwa. Ako niko gateka kazina muntu. Mu ntwaro ya demokarasi ntawuja hejuru y'amategeko, bose bayubahiriza kumwe akabakingira kumwe. Mu gihugu hazoba hakiriho umwene gihugu adakingirwa cyo kimwe n'uwundi, muze mumenye ko tutarashika mu ntwaro ya demokarasi. Mu ntwaro ya demokarasi umwene gihugu wese arishira kizana, nta umuhonyora ku gakanu kandi nawe nyene ntawahohotera. Nico gituma bavuga ko umwidegemvyo w'umuntu ufise akarimbi nako kakaba ari aho umwidegemvyo w'uwundi utangurira. Utwo twiza we urondera umenye ko na mugenzi wawe aturondera. Nico gituma akarimbi ari ukubahiriza mwene wanyu. Muri demokarasi ukwidegemvya kwa muntu ntigutuma tyoza agateka k'uwundi. Uwurenza akarimbi wese arahanwa n'amategeko. Muri uwo mwidegemvyo nyene umurundi wese arafise uburenganzira bwo kungurunani n'abandi kugira ngo bakomeze ivyiyumviro vyabo. Nico gituma mu ntwaro ya demokarasi imigambwe ari kimwe mu bimenyetso vya demokarasi. Intwaro ya demokarasi iha uburenganzira umwene gihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, mbere akagira n'uburenganzira bwo kunegura ibitagenda neza. Niyo demokarasi. Ni muri iyo ntumbero rero mu gihugu kirangwamo demokarasi abene gihugu bishingira bo nyene amashirahamwe, yaba ayakurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu, yaba yakurikirana ingene igihugu kiriko kirarongorwa canke yarangura ibijanye n'iterambere. Mbere n'amashirahamwe ajanye n'ivyo kwemera nayo nyene aremererwa gukora. Haraba kandi n'ibimenyesha amakuru vyigenga kugira ngo abene gihugu baronke aho bavugira. Kira noneho n'uburongozi bw'igihugu buratunganya amanama mu bisata bijanye n'ubuzima bw'igihugu kugira abene gihugu bakurikirane neza ingene igihugu kiriko kiratera intambwe mu buzima bw'abene gihugu. Bavukanyi barundi bene wacu, ahatari demokarasi usanga batemera ko abahiganwa baba benshi, mbere ugasanga abanyamigambwe bitana bakeba kuko bataratahura icarico demokarasi. Uno munsi twumvise ubuserukira imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko aravuga ko hari abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho baherereye.
naganda amenyeshe yuko iryo si itegeko ry'igihugu kandi abo babigwanya amategeko y'igihugu nayo ategerezwa kubagwanya. Turazi yuko hariho abantu b'intagondwa, muze murabe, hari n'abantu aho bari hose barangwa no kwama bariko baratata nabo bahereranye. Muzobabona abantu aho bashitse atakindi kihavugwa atari imishamirano. Mwene abo rero n'abantu bafashwe n'agashetani kadashaka kubana neza n'abandi. None rero iyo ako gashetani yakubujije kubana n'abandi, ni vyiza ko amategeko acakora bagahanwa. Ndabagabishije rero ubu guhera ubu muze mubimenyesha hakiri kare, kandi abo bose bagwanya demokarasi bazohanwa. Ivyo muriko murabona hariho abantu banyengeterewe kubera kahise kabi, no muri kahise ku Burundi kandi ka hafi ibintu ntivyamye bimeze uko mubibona. Aho abahiganwa mu migambwe itandukanye bicara hamwe bakaganira bahuza atawutera uwundi miragwe canke ngo amucira imizi kuzimu, ivyo ntivyamyeho. Nta numwe ayobewe ko mu bihe bishize iyo amatora yegereje abarundi imitima yaja mu kirere. Iyo amatora yegereje wamengo na karyo kufitiye akazikira mugenzi we ko kumwambura agashambara akamuremeka intebe ishushe. Igihe cy'amatora wamenga na karyo shetani rose ko gucanisha mwavukana kuko wamenga inkono y'urwanko irahiye. Ivyo byose nta kindi vyavako atari kagatima k'ubugunge kaba karanze abariko barabarongora, hanyuma rero abandi bakagira mero ko nabo bagira bashikirwe ngo batambikize kwitunga ry'igihugu. Uno munsi birahimbaye kubona abarundi bariko baratahura ko ihiganwa rya politike atari ihezanyayo, bakumva ko amapolitike ahera igihugu kigasigara. Ibi bitwereka ko tumaze gutegera intambwe ishimishije muri demokarasi. Bitwereka kandi ko twatahuye ko ubutegetsi ari ubw'abenegihugu. Ariko rero umwumvikano haboneka mu gihe nk'iki uravana nuko uko bukeye uko bwije intwari ibereye iguma ishinga imizi. Aho hambere abahora bari ku ntebe y'ubutegetsi ntibemera ko hari uwo basubirira, kuko babona ko babogojwe ku ntango bari batambikijeko. Abari ku ruhande nabo amatora yavyurameru yo kuja gutambikiza kuri iyo ntango. Nico gituma no mu mpari zabereye iyarusha mu biganiro vy'amahoro basanze imvo z'injyane zabaye mu Burundi ari injyane zabaye hagati yabizigitirira ku ntebe y'ubutegetsi kandi atacu bamariya bene gihugu n'abashaka nabo gushika kuri iyo ntebe. Umuti rero basanze ari uko hoshingwa intwaro ya demokarasi kugira hashike ku ntebe y'ubutegetsi abitorewe n'abene gihugu atagikenye n'agahotoro. Basanze kandi hategerezwa gutsimbatazwa intwari ibereye mu gihugu kigengwa n'amategeko kugira ntihagire uzokwitwaza ubutegetsi mu gucinyiza abarundi no kuhigungira ko ivy'igihugu. Uwundi muti ukinga injyane mu gihugu nuko hakomezwa imigambi y'iterambere ituma umurundi wese ajya akaryama atunga agatunganirwa. Ni habo no munsi dushobora kwicara hamwe naganda babwire ko ari uko twatanguye inzira y'iterambere, aho dushaka kuduza kugira ngo umuntu wese aronke icyo afungura ntihagire abaryanira ku isahani. Tumaze kubitegera urwaruka rwaragiye hamwe rwose, kuko ubu ntawe kironko urwaruka aja guhenda, kuko ubaho ubuzima buri baramaze kuhabona. Iyo tutatangura iyi migambi y'iterambere n'ubu tuba tukiri kwa kundi, kuko aharaye inzara hazinduka inzigo. Birahimbaye kubona umuntu asigaye abona ko abo bahanganya atarabasi, ku buryo batanguye urugamba rwo kwiyamamaza, bahoberana kujya kw'abakinyi b'umupira, batangura urukino babanje kuramukanya
bakarusozera bahoberana bazirikana ko haburana babiri hagatsinda umwe kandi kutsinzwe badatsindaho. Erega abakinyi bobo baba bariko barakina bahiganwa ngo batsindane mugabo baramenya ko badatsindaho. Ariko amatora sukubanguranya amatati hagati y'abitoza no guhitamwo uwuje imbere abandi. Ndakengurukiye cyane umwe mu bahiganwa uyu ahiganirwa intebe y'ubushinga amateka Mukombozi yaririmbye neza avuga ko ari uguhiganwa atari ukunyinyana kandi ko kumutora kutamutora si ikibazo no kumutera ikibazo. Yabivuze neza kudatora umugambwe munani jamwe mwese mugiye kurondera amajwi kugira ngo dushware imitumba dusezeranye ko tutagiye guhanganira mu bene gihugu ahubwo tugiye kwashikiriza imigambi kugira ngo nabo baronye ingene bihitiramwo. Niyi mvo yatumye duhurira ngaha kugira ngo twese tugende turi bamwe twese turi abarundi. None rero barundi mwese bavukanye muravyibuka ko hari kwigerekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024 aho twatera igikumo kwigenekerezo rihamagarira bene gihugu kwitaba amatora y'abashinga amateka bakenguza amateka abajenama b'amakomine abajenama b'imitumba n'amakartie hamwe n'abakuru b'imitumba n'amakartie. Kuri uyu munsi uri hejuru naho twateye igikumu kwitegeko ryugurura icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine eka n'ivy'abashinga amateka. Twashaka kubamenyesha ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizotangura ku igerekerezo rya 13 Rusama birangire ku igerekerezo rya 2 Ruheshi 2025. Turizeye ko ico kiringo gikwiye kugira umuntu abe yashoboye kuzunguruka intara zose zigize igihugu cyacu. Ariko rero kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Mbega mwebwe mugiye guhiganwa mutwemereye iki kuva ubu mugiye kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma y'amatora? Mwamaze kuvyivugira amatora ntakabe akaryo ko gucana intege nk'uko umenga urukino ruraheze. Abahiganwa bame bafise kumuzirikanyi icabene gihugu bakeneye ko kandi bamenye ko uba barundi bakanuye uzotirigana ashobora no kuhahombera amajwi. Muguwe muzirikana iyo umusore agomba kubaka urugo ntibikwiye gusa kubwira umwigeme ko amukunda. Umwigeme akeneye kumenya imbona kazoza y'urugo bagiye kubaka. None namwe mugiye guhiganwa ntimwibaze ngo mugiye kubwira bene gihugu ngo ndabakunda. Babwira imbona kazoza mufitiye igihugu cyacu, babwira imigambi ibateza imbere. Mumenye neza ko uba barundi bazi imbona kazoza y'u Burundi. Ivyo mukora byose mwame muzirikana iyo ngingo. Ubu bazobabaza ico mugiye gukora. Uzokwemera ubuki ategeka nawe aramenya ko ubu twese tuzinanye kuko dusangiye ikivi. Hari uzogenda yemera ubuki ategeka. Bijya abiraca intege abene gihugu batora. Abagira batogwe bumve ko ari ndongozi. Ufitiye iki imigambi ufise ubwirushiye kuri ry'abantu akazoza niyihe kandi yo tunyarutsa gushika ku kivi. Tuze turibukanya kugira ngo turabe umukenyuro wo kwiyamamaza. Ngira ndabaha imikenyuro rero kuko jewe nduwa mwese kugira duhana imikenyuro. Igihe Yohani yariko arabatiza yariko yamamaza ubwami bw'ijuru, ishengero ryaraje rimubaza riti none twokora iki? Nawe abishura ati kora ibikorwa by'urukundo. Abatoza kori nabo baraza nabo barabaza ico bokora, abishura ati
ntimukake ibirenga ivyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baraza abishura ati ntihagire uwo mutwara utwiwe n'impaka canke uwo munyanganya kandi mubumbwe n'impera yanyu. Namwebwe rero mugiye kwamamaza iterambere ry'Uburundi, mugiye kwamamaza iterambere ry'Abarundi. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabirako ufise uzotumarira iki? Abiyamamaza muravyumvise. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabirako ufise uzotumarira iki? Nimwitegurire iyo nyishu. Uwo n'umukenyero wa mbere ndababwiye. Tegurira iyo nyishu.